ngo si agaseseshwa rumuri iduga ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika rirabangamiye inyubako ziri ku nkengera z'ico kiyaga. Nk'uko twavyiboneye aho twagiye turaca, biraboneka ko amazi y'ikiyaga Tanganyika yaduze ku rugero rutari rumenyerewe, kandi bikaboneka neza ko abandanya aduga uko bukeye n'uko bwije. Nko mu kibanza co kwinezererezamwo c'ahahora hitwa Opalme du Lac Tanganyika ku Mase, uhashitse ntiwoba ukihamenya. Utuzu twose twari tuhubatse twarasambutse, ibimenyetso vyatwo bikaba biboneka hagati mu kiyaga. Eka n'ibindi bibanza vy'inyubako ziri muri ako gace kahitwa ku Mase bikaba vyaratewe n'amazi. Ahahora harangurirwa imirimo itandukanye myinshi ikaba yarahagaze. Utuzu tw'uburiro n'utw'ubunywero twahora turi muri ico kibanza ubu bukaba bwugaye, imbere yatwo huzuye ibidengeri vy'amazi. No mu kibanza cahora cakira abafise ubukwe butandukanye citwa Saint-Tropez kikaba cuzuyemwo amazi ubu kitagikora. Abanyagihugu twahasanze basanzwe baba hafi yaho, ndetse n'abaharangurira imirimo bakaba batumenyesheje ko batagira ayo bacira n'ayo bamira muri iki gihe umwuzurira wabateye ugatuma abo bahora bakorera hatwagwa, bakaba gushika ubu badafise aho bakorera. Benshi mu baba aho hatwawe bakaba barataye izabo baromoka. Abandi twasanze bakihaba bakatumenyesha ko babuze uburyo bwo kuja guhiga ahandi bapanga. Abo banyagihugu bagasaba leta n'abandi bagira neza babishoboye kubagarukirako, na mwarirya benshi muri bo barara ntibuca bikeka inzu ko ishobora kubagwako umwanya n'umwanya bagatwarwa n'ikiyaga. Tukaba tutashoboye kuronka abajejwe intwaro muri komine Ntahangwa kugira bashobore kutubwira ico bategekanya gufasha iyo miryango ikiri muri ico kibanza yabuze aho yimukira.